Nsubire ndabaramutse mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV ni umwanya w'ibigezeko biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kwibanda kuyariko aravugwa cane mu birabana na politike ndetse n'umutekano, aho kuri iri genekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 tugiye kubagezako nyine ibiriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira inyinyurana riri hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'inama nshingamateka, aho inama nshingamateka ibandanya kwerekana yuko ibintu vyayangaye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe Ndayishimiye nawe nyine avuga ko umuco uriko uratamanzura, ni mu gihe inama nshingamateka ibona yuko abarundi bagowe ay'ikivumvu. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri iryo nyinyurana riri hagati y'inama nshingamateka ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, aho inama nshingamateka yagerageje kudoma urutoki ku bibazo bikomeye cane bihanze abarundi, kandi ivyo bibazo bikaba vyarakwezwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, ugaruka cane avuga yuko ibintu vyose avyishoboreye kandi ko yabishize mu minwe, maze ntanatume na bamwe mu bafatanije kurongora igihugu bakora. Muri kano kanya turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane. Mu birabana n'umutekano hari amakuru adahumurizira abandanya kugarukwako cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amasoko arabandanya gusha ku ntwaro ya CNDD FDD umwanya ku wundi. Hari ibintu abanyagihugu batariko barasobanukirwa, ngo intwaro ya CNDD FDD yoba iriko irakenesha abanyagihugu ku rugero ruteye ubwoba ibinyujije mu gutwika amasoko. Muri kano kanya turaza kugaruka ku makuru yihutirwa cane twajeje kumenya ku bijanye n'isoko ya Cibitoki yaraye ihiye iratokombera, aho abarundi batumva ukugene amasoko abandanya asha ku ntwaro ya CNDD FDD. Ni mu gihe habandanya kuboneka ibintu vyo gusha kw'amasoko ndetse vyakurikiwe nyine na rya turika canke vyabanjirizwe na rya turika ryabaye kuri Kabaze. Ivyose rero bikagaragaza yuko intwaro ya CNDD FDD yoba yarananiwe, kuko ibintu biriko birashikira abarundi muri kino gihe ari ibintu biteye ubwoba. Vyose nyine turaza kugenda turabica irya nino ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twacishije kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Reka tudatevye tugaruke kuri ya makuru nkuko nari mpejeje kubikubwira. Inama nshingamateka ivuga ko igihugu kiri mu kaga, naho Ndayishimiye nawe akaza avuguruza avuga ko umuco uriko uratamanzuka canke uratamanzura. Ninde ariko arakoresha ukuri hagati y'inama nshingamateka ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye? Inama nshingamateka yaraye ishize ahabona ivyo yatohoje mu gihugu cose ku bihanze ubuzima bw'abarundi. Abashingamateka barakwiragije imihingo yose igize igihugu barayicamwo, maze bahava bahuriza hamwe ivyo basanze bigeramije iterambere ry'igihugu. Abashingamateka batangaje ingingo 10 kandi uziravye zihuriye ku kuba zivuga ku kibazo c'ubutunzi gusa. Nta na kimwe bavuze ku mutekano, ariko nivyo bakoze turabikengurukiye. Twizere ko vuba bazosubirayo batohoze ukugene abantu banyuruzwa n'imbonerakure, pereza canke inzego z'umutekano bakagenda ntibagaruke.
naho inama nshingamateka yashikirije icegeranyo cerekana ko ibara ryaguye, Ndayishimiye we mu masengesho yo ku munsi wa kane yabwiye intama ziwe ko zohimbarwa kuko ziriko zirimbura, abwira intama ziwe ko umuco uriko uratamanzura. Ivyatohojwe n'inama nshingamateka biravuguruzanya n'ivyo Ndayishimiye yahenze intama ziwe ku wa kane. Twibutse yuko wihweje ivyo abashingamateka biboneye mu mihingo igize Uburundi, ukumviriza ivyo Ndayishimiye nawe yigishije intama ziwe ku munsi wa kane, harimwo ukutabona ibintu kumwe kandi inama nshingamateka ikorera mu gihugu gisanzwe kirongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icegeranyo c'abashingamateka cerekana ko abaremyi batakironka umwavu. Iki ni ikibazo kiraje inshinga abaremyi ku bice birenga 90% n'abaremyi barima ivyo gupfungura bagahindukira bagatuma n'abadahinga canke n'abatarima babona nyine ivyo bapfungura. Aho rero ni mu gihe leta itoza amafaranga y'ifumbire imbere ariko irima rikarinda rihera badahawe n'urutete na rumwe rwa hengeri n'udufaranga twabo bataye canke batanze ngo babone iyo fumbire, natwo nyine ntibatubone. Sinzi ko uwo ari wo muco Ndayishimiye yabwiye intama ziwe ko uriko uratamanzura. Icegeranyo c'abashingamateka kiranavuga kw'ikena ry'ibitoro rituma ibiciro bidugagira. N'iki ni ikibazo c'inkoramutima kandi abashingamateka ntibabeshe. Ibitoro bimaze imyaka ari umuzi w'ibuye mu Burundi kandi ico ni ikibazo cisangijwe n'Uburundi gusa aha mu karere, aho kugikemura Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe baboneyeho akaryo ko gushinga amashirahamwe y'inkinamico ajejwe kuzana ibitoro kumbe bibereye mu rukino rwo kunyuruza amafaranga y'agaciro akurwa mw'ibanki nkuru ngo nayo kuzana ibitoro, ariko ya mafaranga akanyika na vya bitoro ntibiboneke. Sinzi ko uwo ari wo muco uriko uratamanzura kuko Ndayishimiye yabeshe intama ziwe ku munsi wa kane. Icegeranyo kirerekana ko mu gihugu hibonekeza ubukene bw'abigisha n'ibikoresho mu mashure no muri iki gihe ntibabeshe kuko ni kenshi umushikiranganji amaze kubitangaza. Ikibazo dufise mukuru w'igihugu avuga ko ukwiga ari uguta umwanya, biboneka kubwiwe amashure iyaba ari vyo ashoboye kuyafuta akavaho yayafuta akavaho nyine muri za nyigisho ziwe z'ibinyoma. Yabwiye intama ziwe ko ku munsi wa kane ko abantu batize ari bo batamutera ikibazo ari abantu batize, naho abize boho ko ari ibibazo gusa. Mu nyigisho umukuru w'igihugu yatangiye ingoro ya CNDD-FDD mu Ngagara yaravuze amenya ko abantu bize bavuyeho Uburundi bwoca bwogorora. Nguyo wa muco uriko uratamanzura yabeshe intama ziwe. Icegeranyo cagarutse ku kw'ikena ry'abaganga n'imiti ku mavuriro. Imiti birazwi ko irangurwa mu mafaranga y'agaciro, mu gihe ayo mafaranga yabuze burundu mu gihugu. Abaganga nabo babandanya kwigira mu bihugu bibahemba neza. Kubwa Ndayishimiye ngo uyo ni umuco uriko uratamanzura. Icegeranyo kiranagaruka ku kibazo c'ubutungane budaca imanza ku gihe canke bugaca izo bwategetswe. N'ibi abashingamateka ntibabeshe kuko ibara ryaraguye. Usanga mu butungane umucamanza aterwa ubwoba kugira ngo ace urubanza ruhuye n'urw'iperereza canke igihangange
cifuza. Aho rero ntituvuze ku bapfunzwe barejejwe n'ubutungane, abafunzwe kandi barahejeje umunyororo canke abagipfunzwe kandi baragiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Nguwo umuco Ndayishimiye yabwiye intama ziwe ko uriko uratamanzura. Icegeranyo caravuze no ku mabarabara yasivye, icikagurika ry'umuyagankuba, ikena ry'amazi meza, ibiro vy'amazone bikiri amashantiye kandi amamiliyaridi yarasohotse. Turakengurukiye cane inama nshingamateka. Masoko yacu arakengurukiye inama nshingamateka yashoboye gucengetera mu mihingo igize igihugu igashira ahabona ayo makuru y'ukugene abanyagihugu bagowe ay'ikivumvu. Ivyo bashikirije byose ni ukuri kandi akazi kabo karakozwe neza. Ntibagarukire aho, harasigaye ko bashiramwo agatege bashikirize rekomandasiyo kanaka bashikiranganji canke abayobozi vyerekeye, hanyuma nyine inyuma y'ikiringo kanaka bishikire kuraba ko ivyo basemereye vyashizwe mu ngiro. Ico ni umushingamateka ajejwe kuba ijisho ry'abo aserukira. Iyo semo nziza ntibazoyicire hagati, nibabikora neza bazoba bubahirije iragi rya Rwagasore ry'ubukuru nyabwo. Amasoko yacu turashimiye kandi cane Giras Ndabirabe ashobora kuba yarahimirije ico gikorwa. Tumusaba kuzokigumizako ijisho gushika abategetsi bajejwe ibitameze neza babigoroye. Tubimenyereye ko dushima ibikorwa vya Giras Ndabirabe ariko ntitubitumwa n'inzigo, kuko ntitwokubahuka kumenyesha ko ariko akora neza kandi ariko arakora nabi. Uyu munsi turamushimiye, yabikoze neza, nace rero akurikirana ishirwa mu ngiro. Icegeranyo caraye gishizwe ahabona n'inama nshingamateka Giras arongoye, caraye gikuyeko iceyi ivyo twambikwa na bamwe mu mbonerakure batwita abansi b'igihugu. Ni kenshi dushize ahabona ibibazo vy'ifumbire, ibitoro, imbonerakure zidutuka amajambo y'ibiterasoni, ahandi zikatwagiriza ko turi inyankaburundi. Turasavye Giras Ndabirabe azorungike abashingamateka gutohoza ko imbonerakure zinyuruza abarundi bakagenda amazima yongo. Turazi ko naho azosanga ibara ryaraguye nyene azoce asemerera ababijejwe kugira ngo ibikorwa vyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero bihagarare mu gihugu c'u Burundi. Abantu banyuruzwa n'imbonerakure canke inzego z'umutekano ntibasubire kuboneka ni benshi cane muri kino gihe. Giras Ndabirabe yovugana n'abo vyega hakisungwa amategeko mu guhagarika abakoze canke abikekwaho ivyaha. Ni vyiza ko abajejwe umutekano ari bo bonyine bahabwa ububasha bwo guhagarika abakoze ivyaha, nabo nyine bakabahagarika bitwaje umutahe w'umushikirizamanza. Umuryango w'uwahagaritswe nawo kabimenyeshwa iyo uwabajanywe. Ivyo gucakira abarundi nk'abahigi b'inkware bagaca bacibwa amazosi bagatabwa mu mashamba no mu nzuzi ni umuvumo ku butegetsi no ku gihugu. Ibintu bikimeze uku, iyo si umuco ni umwijima, iyi si demokarasi. Bivugwa yuko CNDD FDD yagwaniye ahubwo ni uguhamba abarundi ndetse n'igihugu. Mu gihe ibintu vyabandanya gutya, biboneka yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD buri mu nzira mbi cane.
Tubandanije n'ano makuru twari twababwiye yuko hari amakuru ariko aravugwa ateye ubwoba ku kugene ngo CNDD-FDD mu gukenesha abarundi amasoko abandanya guturirwa nyuma y'isoko ya Kinama. Kuri ubu ngubu isoko ya Cibitoki nayo nyine yahejeje gusha iratokombera, abahora bayikoreramwo amaborogo ni menshi. Hari amakuru avuga yuko ibingibi vyoba biriko birakorwa n'intwaro ya CNDD-FDD ari ukugira ngo abarundi babandanye gukena ku murindi uteye ubwoba, kuko nyine bamwe n'abandi babivuga ko Ndayishimiye yavuze yuko ngabora aribo bishimye, ariko nanone mu kubandanya gukinisha abarundi ibi Ndayishimiye akaba yarabishize ku rugero ruhambaye, ivyo abarundi bavuga yuko batariko barumva kumwe. Isoko ya Cibitoki nyine tubibutse yuko yaraye ihiye mw'ijoro ryahise, aho hari nko ku masaha y'umugoroba nyine aho yahiye iratokombera, maze abanyagihugu kuri ubu ngubu bahora bakorera muri iyo soko amaborogo akaba ari menshi. Icaba caturiye ino soko ntikiramenyekana, ariko nanone turabandanya kubatoreza mu kandi kanya turaza kubaha umuco. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.